Bonjour byeke bonsoir vanye na uherereye wowe uri mu content creator wifuza monetization ngaha kuri YouTube. Abenshi ngaha kuri YouTube turaza tugakora ibintu ama video tugafata tugaterekako tugafata tugashirako ariko tutazi ikintu nyamukuru kizotuma turonka monetization ngaha kuri YouTube. Urashaka ndagufashe ukungene ndaguha ibintu bibiri ukwiye kwirinda gukora mu gihe wifuza kuzohembwa hano kuri YouTube. Uyu munsi naje turabire hamwe ibintu bibiri gusa abantu benshi dukoranga kuri YouTube amakosa tukunda gukora atuma abenshi birangira tutigeze duhembwa tutariye ku rufaranga na rumwe rwa YouTube nga reka gato turabire hamwe ivyo bintu bibiri murambabarira gato kugira ngo dushobore kuraba vy'ukuri ko ibintu bine guys ikintu ca mbere hano kuri YouTube dukwiye kubanza kwirinda gukora cyane. Abenshi ngaha kuri YouTube turakora amakosa cyane, amakosa akomeye. Umuntu ugasanga yafashe video y'undi muntu akayifata akayeditinga, ego nivyo vyagukundiye washowe kwa wo editinga ukayeditinga ukayicagagura ubuce buce ukayishira ngaha kuri YouTube ukayipostinga, wagira imana ugasanga ntibaguhaye ibihano. Ariko kishe ari cyo uca wibaza yuko YouTube wayisumbije ubwenge. No, so ko wayisumbije ubwenge, ahubwo nuko ikikurindiriye kuri wa mwanya uzogera yaho wifuza gusaba ya monetization ngaha kuri YouTube, yo yubwaye izokiguha ibihano. Izogenda kugarukana ya video y'ubwa mbere, ya video wakoresha atari content original iyaguhanira. Ivyo ndabivuga kubera yuko je na content creator murabona ko mfise YouTube kiri ntoya cyane, nkaba ndagusaba utakabutara subscribe yuko ubanza guraba yuko ngamaze gufyona ngaha subscribe. Je na content creator maze kuronka aba followers batari bake, ariko amakosa nakoze nakunda gupostinga amapost y'abandi bantu, nka postinga ibintu by'abandi bantu, ariko vyagiye kurangira sanze narimo ndihenda cyane. Rero uyu munsi nawe nje kugenda ubwite ayo makosa uri kurakora kuri YouTube gezaho hagarika guhera uyu munsi tujane ku murongo 5 kuri 5 ni wankurikirana ku vyigwa nzo ndiko ndabaha na wewe ndazi yuko ntuzosigara inyuma. Rero amakosa nandi kwikosa rya mbere ryo kungena ushobora gupostinga ibintu atari gwawe YouTube ikakureka ukabandanya ukasheneka mbere bikaragukundira nk'abajya abantu bapostinga ama lyrics y'indirimbo z'abastar. Mon cher ami, aho hantu ndababwije ukuri sindabari nyuma, sindabaremesheje ngo monetization bizokunda. Ni haba hariho umuntu wisunze wabonye vyakunze, ntuce umwigana umukurikirane ngo we bizokunda. No, hagarika guhera uyu munsi. Ushaka amahera ya YouTube, ushaka amahera kuri zire zose usivye na YouTube gusa, irifo kukoresha content original. Nimba wiyemeje kwigisha ibintu vya rezo sociaux hano kuri rezo sociaux ati je njanigishe abantu kugene bashaka gukoresha izimbuga, uvyiyemeze vuga ati je nivyo nzandigisha. Ica kabiri ukwiye kwirinda ngaha kuri YouTube. Urazi ko tuvuye ku kintu cyo kungene ushobora gufata video ugaterera ko video y'abandi, bajye abantu bafata ama lyrics y'indirimbo z'aba Satbiz, aba Bruce Melody neza ba Diamond, ugafata ama lyrics ukandika ugashutereka ngaha kuri YouTube ukiraramira. Ico twe tugihejeje yuko ndababwira yuko ari kosa rikomeye cyane no kuri YouTube izotuma utigera uronka monetization. Reka tugende ku kindi kuri bajya abantu bafata video zijya z'imipira, ama highlight bakagenda bakayeditinga. Birazwi neza yuko video yariyo yose itakozwe ari wewe bwawe bwite, iyo video ntaba ari content original. Ego nivyo hari abantu ngaha ku mbuga tubona babikoresha kandi bikabahira bakaronka amafaranga. Irinde gukoresha video atari ya gwawe. Kora video yawe bwite, ukore video uyipostinge ari gwawe bwite. Ivyo bizogufasha kudahura n'ingaruka muri shagiye uzo ushaka kugira monetization. Ndiko ndavuga ku ma content menshi nkunda kubona abantu benshi akunda kuzana bakreya bajya abantu bafata ama filme bakayasigura dufate mu Kinyarwanda cyo mu Kirundi bakagenda barayasubiramwo, ariko video ari zabari yadufate araba
abespanyol bagiye canke araba Korea bagiye barazikina bakagenda bashira mu bobo ajya amavua yabo. Ubu YouTube iri strict cyane ku muntu adafise content original. Moshera kora content original. Nico kintu ndabahamagarira. Kabanda ndakwibutsa ukatafyonda subscribe. Fyonda subscribe. Kubera yuko ibi vyigura bikeneye. Tuze turahugurana mu vyigwa mwe nibi. Abantu benshi bazugaruka nga muri commentaire bambarire ibintu uvuga sivyo ngo ndazi umuntu ahembwa akora highlights za football na ndazi umuntu ahembwa yikorera bya bintu vyo gupostinga ama lyrics. Vraiment aho sinzo guhaririza bashaka kuba bahari. Ariko ndakwibutse yuko hari n'ababikoze vyasi. Rero sino kwizeza ngo ndagute muri erere mvuge ngo wewe ko iyi content ngo nawe uzogira amahirwe bigukundiye. Ahubwo vyiza no guhanwa ati rondera content nk'umujene cyangwa umuntu yifuza gukora amaranga kuri rezo sociaux, urondere content yawe bwite. Nakico sinda gitebeko tubandanye no kubindi. Abantu benshi aha kuri rezo sociaux barafata ama video barimo barakina dufate nk'ama comedy bakagenda barakinamwe ibintu biteye isoni bagashiramwo zya video ugasanga nyene vraiment ni video ziri zishobora guteza umutekano muke mu bantu basigasanga ni video zirimo ibintu bitari bikwiye kwa vyo garagara. Kijya gihe niwe ufise objectif yo gukina comedy cyangwa ufise objectif yo gukina filme ushiramwe ayo ma image uzi yuko ama image ali violated nga kuri YouTube, urabizi yuko image cyane cyane zerekana party ziga party umuntu atashaka kugaragaza nga kuri ubwambure bw'umuntu akona karorero, urazi yuko nga haba bihana cyane kuri zirezo soso ukacwifata ugakina filme mukabikora nk'uko nyine ari byo mushaka kugaragaza cyane. Aho ico gihe sinakuremesheje nawe uri muri bazofutigwa account utabizi. Ico kintu ndakizi neza gatanu jewe ndi umuntu content ziwanje vraiment sindababeshe zigeze kure, ariko vyarangiye nzonabereka ngaha kuri nzobereka ubona vyirabera no ngaha je YouTube yiwanje yarafuswe ya mbere. Ibiro ndababwira ndabizi nafise mu buhamya bunini cyane kandi ico gihe namaze kugira kure maze kugira kugurwa mbwati jinga monetization yamaze gushika bamaze kumama ama message menshi ko byaheze byakunze ariko birangira bihagaze. Eka nuwo bayihaye barayimwaga monetization barayikuka bamaze no kuyiguha bakayiguhagarikira. Rero niyo mpamvu vuga ati ntiwijajare, ntuvuge ngo waramaze kuronka monetization, ntuvuge ngo waramaze kuronka ngo vyara no, n'uyu mwanya bo gufungira account yawe. Kora ibintu biri content original moshera, kora ibintu content original bizobafasha vuba. Reka tuzobandanye no kigo kizokurikira aho abantu benshi bagenda barambaza ngo ni gute no shobora kuronka followers 1000 nko kuba content creator bagitangura mu minsi mikeya. Nzogenda ndabereka ukuntu dushobora gukuza izi YouTube zacu mu minsi mikeya mu kanya gato cyane. Ico kigo nico nzoca ntegura ukungene mu minsi 2 canke minsi 3 hano kuri YouTube bamaze kuronka aba subscribers 1000 canke barenga. Byose birashoboka. Rero ukabutira fyonda subscribe, ndagusaba nzo fyonde subscribe, partage ino video kugira ngo bino bintu ba content creator ngo barakora bitabereye nabone babihagarike. Wowe kuba ubimenye ugize amahirwe video kayiraba hagiye bishobora kutana irangije, ariko ukaba wayiravye gira partage nga kugira ngo uwo mugenzi wawe nawe ashobore kuraba no video irashobora kumufasha agahindura content hakiri kare. Reka tuzobana muri video y'ubutakunyenda bereka kunyene muzoronka aba subscribers 1000 mu minsi mike. Ciao mwaraheza giwe ndabifuriza na pake nziza. Bye bye.